ubusa araca musa arahagarara aragenda agera mwisi ntiyagera mwisi ngo bihagarariraho aja no mu kuzimu ngo aho bose kwa kugira gusa aducungure muri cyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Haleluya. Shalom shalom bene data. Imanga bitatu cyangwa ibinogo bitatu byo kwirinda turi mwisi. Imanga ya mbere yuko ari gukunda isi n'ivyisi bya intumwa Yesu yagiye arahamagara zose yazibwiye ngo nkurikira. Uno munsi ibyo bataye bagakurikira Yesu, twebwe nibyo dushaka ahubwo gukurikira cyane gufata. Reka ndababwira ngo siyo ntumbero y'agakiza. Haleluya. Shalom shalom bene data. Ikiganiro ni isoko y'umwidegembyo mushikirizwa n'umutezo wa shengero Ndwayezu Jean Claude sengera muri Horizon des Âmes, ariko kandi ikiganiro kibashikiriza nka ministere ya Holy Mountain of Christ Ministry. Bisigura ngo iki kiganiro ni isoko y'umwidegembyo gisubira kandi kubibutsa buri munsi yuko Yesu ari we soko y'umwidegembyo bukuri, kukavuga ngo muzomenya ukuri kandi kuri kuzoba kwidegembya. Kristo ni wagutanga. Uyu munsi tubandanya ya teme yacu ivuga ngo ibimanga bitatu cyangwa ibinogo bitatu byo kwirinda turi mwisi. Uyu munsi inyigisho ndababwira ikimanga kigira gatatu. Kuba takurikiranye ibiganiro bya mbere, ndababwira imanga ya mbere yuko nababwiye yuko ari gukunda isi n'ivyisi byayo. Ikigira kabiri nababwiye yuko ari ibyipfuzo by'umubiri. Ibi bimanga bibiri twarangije narababwiye ko benshi babiguyemwo bene data, baraguye mu gukunda isi, kuko benshi no munsi n'inyigisho zihari zidukundisha isi ntizidukundisha ivy'Imana. Ariko ndabibutse ikintu gikomeye bene data, ndabibutse yuko gukunda isi bene data, reka ndababwira iki kintu intumwa Yesu yagiye arahamagara zose yazibwiye ngo nkurikira nzobagira. Ni ukuvuga ngo mu kumukurikira baraheba n'ibyisi bari bafise, baraheba imiryango, baraheba n'amato bariko bararoba, barabiheba barakurikira. Uno munsi ibyo bataye bagakurikira Yesu, twebwe nibyo dushaka ahubwo gukurikira cyane gufata. Reka ndababwira ngo siyo ntumbero y'agakiza. Haleluya. Reka ndababwira ikigira kabiri, ibyifuzo by'umubiri narababwiye ngo ni ibi by'ubusambanyi byeze mwa kino gihe mu makorare mw'ishengero nombere usango nabungere nabo nyene barimo. Bene data, ibyifuzo by'umubiri tubyirinde. Ikigira gatatu kandi kimaze isi ni iki kibazo cy'ubwibone, ubwibone cyangwa ibyubahiro, kurondera ibyubahiro. Ibi nabyo Yohana yavuze ngo ni ibimanga bitatu, utabiravye neza uzogwayo kandi uguyeho ntuzovyuka. Bene data, reka ndababwira ijambo ry'Imana riratubwira ngo uravye mu Filipi 2:5 baravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nguwo naho yabona yararinganiye n'Imana, yabonye ko kuringanira n'Imana atari ibintu byo kumirako, ngo yisiga ubusa araca musa arahagarara aragenda araca bugufi agera mwisi ntiyagera mwisi ngo bihagarariraho, aremera aradupfira ntiyadupfira ngo bihagararire haja no mu kuzimu, ngo aho bose kwa kugira gusa aducungure. Muri cyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Haleluya. Nawe ni wemera guca bugufi mwibyo byose urimo, Imana nawe uzogushyira hejuru mu gihe cyayo gikwiriye. Mwene data, reka ndakubwira ubwibone bwo bumaze abantu, ubwibone bwo buko buratuma usanga abarepresenta legale bariko baranigana n'abantu, abandi bagashaka kuba abarepresenta, abandi bagashaka kuba abapastori, abandi bagashaka kuba korera Imana mu Imana yaguhaye gukora. Imana izoguhera umugisha hadi. Reka kunigana n'uwa mbere n'uwa kabiri mufatana mu mashati, aho usanga mu mashengero no musa barako barapfa ibyubahiro, abatwara amakorali bapfa ibyubahiro n'abandi, abandi nabo bagapfa ibyubahiro nabo. Hinduka mwene data, reka ndakubwire uno munsi Imana irakeneye ikintu kimwe gikomeye, wewe ca bugufi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwa ca bugufi Imana izogushyira hejuru mu gihe gikwiriye. Izi ntambara ziko ziva ku marongo kwa gukunda isi gutuma n'ibyubahiro biba birebire. Nimba muhora n'intambara mu bihugu nuko ari abantu bariko barashaka amakudeta ibiki nabo bashaka kuba abaperezida, icyubahiro kiriko kiratuma abantu bagwa mu kinogo gikomeye. Kandi reka ndakubwire mwene data, burya woca bugufi Imana yozokugirira neza, woca bugufi Imana yozokurenganura, woca bugufi Imana yozokutabara. Muri matematike niho twize ibintu by'amafonction n'amahyperbole, aho bavuga ngo hariho ngo hyperbole, hariho parabole, hariho cyangwa se uriya muzingi. Reka ndabivuga mu kirundi kugira ngo n'unkurikirana byumve. Hariho ico bemera yuko hariho hyperbole ya meta maximum, mugihe ya meta maximum ibirangira yakorotse, mugabo ya meta minimum ni ukuvuga ni fonction iri descendante, yoyo iremera minimum muri karangira iduze. Ni ukuvuga ngo woca bugufi wozoduga, ariko kwishyira hejuru wozokorogwa. Niko na Yesu yabivuze
mwene data na Salomo we yavuze ngo vanité de vanité cyangwa ngo byose ni iby'ubusa kandi byose bishira umwanya icyakoroye Luciferi ndati kwibutse nuko yashatse kuringanira n'Imana maze Imana iramukorora agwa hasi nawe uyu munsi aba bodyguard wo baheba wo bwirirwa neza ukagira ubuntu bw'Imana woreka kwigira igihangange mukozi w'Imana woreka kwigira igihangange umuntu yumviriza nimba uri muri politiki ukemera icyo Imana yagushizemo nawe Imana yozobiguhera umugisha reka ndakubwire ndabirunguruke yaguye mu myugariro nawe nubabandanya bizoguhindukirira usanga no munsi kwishira hejuru kwiyama publicité kwiya kumumemo urarengeye abandi bizogutuma utakaza n'icuba wari ufise izimanga zitatu ubona zitagutwaye ubona to utohindukira ubona utokwihana maze Imana ikakugirira neza Imana irakeneye umukristo yarengaye izimanga ntazigwemo kandi reka dusengane nawe Mana ndagushimiye ku muntu wese yumvise ubutumwa bwiza utarakizwa umuhe gukizwa yihinduke ahindukire uwakijijwe n'akazigwamo uzimukure mu mwami Imana kandi uyu mwanya nisa ishengero ryawe ritekane n'igihugu gitekane mu miryango dutekane umwe wese aronka icubahiro yarakwiriye ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen. Mwako muravugana ndi Wayezu Jean Claude ari cubaza baza kuri 62 majana 393 majana 771 mwarahezagiwe.